turi mu kwezi turiko turavuga ibijanye n'ubwami, ariko mugabo kandi twovuga ubwami tutavuze ibijanye n'uburongozi. Uyu munsi kandi ngiye kubabwira ibijanye n'uburongozi, kuko nizera neza nakekeranya yuko uko tutavuga cyane ibijanye n'uburongozi niko tugenda dusubiza inyuma canke turarantisa ukuja imbere kw'iki gihugu ndetse n'amahanga Imana duhamagariramwo. Rero uyu munsi ndagiye kandi gusura kuvuga ico nise muri Twitter y'Icongereza navuze imitego 5 mikuru ibuza abarongozi gukura. Iyo uburongo canke umurongozi ahagaritse gukura, ahagaritse gukomera. Nyandikira kantu ahantu. Iyo uhagaritse gukura, uhagaritse gukomera. Uyu munsi dufise abarongozi bari faible kuko bahagaritse gukura. Biyumviriye ko aho bageze harakwiye. Ni nkuko noza nkankicara nkavuga ni kugira isengero ibi birakwiye. Hari n'abatigeze babigerako. Kugira ngo ivyo maze gukora birakwiye. Hari abatarabikora. Ariko ivyo nivyo bihagarika gukomera k'umurongozi, arivyo kandi bizana ukunyagwa kw'abantu Imana mushize imbere. Numva message muri kibanza. Guhagarika gukura ni guhagarika gukomera. Turi hano muri nosi ntitubwizwa guhagarika gukura. Ntitubwizwa guhagarika gukora. Ivyo tubwizwa gukora kugira ngo tugire aho tuvuye naho tugeze. Yesu yavuze ngo umuntu yakubwira ngo umurenze umurambi uzomurenza ibiri. Mu yandi majambo kora ibirenze ibyo bari bakwiteze ko. Go extra mile. Babwira ikintu kimwe. Imana yaduhamagariye ico turi. Ico turi sansi kugaragaza hano muri nosi. Sibigarukira kuri twebwe. Rebeka agiye gusenga Imana imubwira ngo mu nda yawe hari amahanga abiri. Rebeka rupresenta ishengero. Isengero ritwaye inda y'amahanga muri ryo. Ama nation, ama generation. Hanyuma kandi babwire nabivuze kare muri kirite ya mbere hari umwana wanje mu ishengero Imana yacishirijemo ndamukorera ivyiza arakeneye. Samedi aranyandikira ambwira kankeneye iminota 5. Cha turaduga muri biho aca makado. Acarambwira ngo nagoma ndagushimire kuvyiza wankoreye. Arambwira ngo nakantu gato naronse mugabo nashaka ndagushimire. Mugabo kandi ndagupromete yuko umunsi Imana nanje yanshoboje nzogukora ibirenze ivyo wankoreye. Ako kanya kibimbwira numva mosoza rakorose ndamubwira ntukeneye kunkorera ivyo je nagukoreye. Mugabo kugira duhindure inosi nukiciza wakorewe urondera undi muntu agikeneye na ukakimukorera. That's the best way to change this world. Iciza Imana kubw'ubuntu bwayo yacishirijemwo nawe umunsi muzohura n'umeze nk'uyu. Ntuze wibagire nawe icyo Imana gukoreciye kundi muntu. Iyo ndiko ndarihira amashure abana babuze ama minervare si kubera ikindi, ni kubera ko nanje nakuze bandihira minervare. Mama wanje navyo yarashoboye. Familie yanje navyo yarishoboye. Mugabo narize ndaheze kaminuza Imana ikirakoresha abonzi nabo ntazi. Naco dufise tutahawe. Ibijanye n'uburongozi nukumenyeza ntibigarukira kuri wewe, bibwiza kujabuka. Ivyo Imana yakoreye muri wewe nawe bikorere abandi. Numva amen message muri kibanza. Nivyo turi mwisi ukwigungira ko ukwikunda. Uyu munsi abantu baraprefera kurundanya kubera ubwoba bw'ubuzima, abandi batagira ico bafungura. Mugabo si kubera ikindi, ni kubera ko abantu beza ntibariko baragaragara. Na poropo na pati yavuze ikintu cyahindi ubuzima bw'iwanje. Isi uyu munsi nimba ibabaye, ntibabaye kubera ububi bw'abantu babi, ibabaye kubera agacerere k'abantu beza. Abantu beza muri kino kibazo numva amen yabo. Bwira umuntu rero ndi wowe ngo va mu gacerere. Ibijanye n'uburongozi nukuva mu gacerere ugakora icyo utegerezwa gukora mu gihe cyawe. Sinyekeranya uwo mwana wanje niyahura n'umuntu abishoboye ari mu kibazo ntazokwezisa kumufasha kubera ko hari imbuto yabibwemo. Ntitubiba imbuto gusa mu gusenga, ariko hari imbuto biba mu gukora ivyiza tubikorera abadashoboye kuvyikorera. Abana Imana muri kwazo n'avamene yaho. Gukoza uburongozi nukwaguka muri wewe, nukutabona wewe gusa, nukurenga umusozi uri imbere yawe ukabona inyuma y'umusozi.
haleluya. Mu gihe cy'iwanje uru n'urugamba ndimo, hari vyahoze bikorwa mu gihe cya kera bitazobananya bikorwa mu gihe ndimo. Iyo amen yashikire ngaha. No mvuze mu gihe cy'iwanje ndiko ndavuga nawe mu gihe cy'iwawe. Hari ivyo tubwirizwa guhagarika. Nubwo birivuga mu gihe cy'ihereza abantu bazabikunda, turashobora gukora ikinyuranye navyo. Kandi uko tugwira, uko Imana itugwiza, hakazogera igihe tuba muri societe nziza. Nama nibuka societe ya kera, iyo umuntu amanutse avuye ruguru yaza agemuye, umuntu yaramanukana ibigori ibarabara je ndavyibuka, mama mbwira agura udushashe kwibarabara kwibotike, akambwira ngo jana kwana kano kwana, nivuga ngo twahetura imihana yose, ibigori bitatu bitanu vyabaye vyinshi 10 mugabo nimba haje imifuko ntitwarya umufuko n'imiburiburi umwe, twebwe twarya bikeya cyane gose, ugasanga umuhana wose bari kwaturitse ibigori pababa, wacumenye ngo hari umuntu wo mu diaspora locale yamanutse. Rero ngomba tuganire gatoya, gute urazi guhindura igihugu sugutogwa amatora. Guhindura igihugu no guhindura aho baye, nugukorera iciza umwana ari karakura, arabikurana akazobigaragaza mu gihe ciwiwe. Siriko muriko muranyumva, abana bababajwe niba uyu munsi bariko barababaza abandi bamaze gukura. Numva amen meze neza. Rero mu mwanya muto ngomba ndabajane muri seminaire, reka mbere kino kintu. Witwa John Maxwell yavuze ngo everything rises and falls to the leadership. Ikintu cyose gihaguruka kandi gisubira inyuma kubera uburongozi. Witwa Alexandre Logan nawe avuga ngo igisirikare cy'intama zirongowe n'intambwe kizokwama kinesha igisirikare cy'intambwe zirongowe n'intama. Mwene majambo yaravuze ngo ntacyo bitwaye ko cyo bari igisirikare cy'intambwe, ariko zifite umurongozi intama, it's matter of time, ni gibazo cy'umwanya izo ntambwe zicika intama. Ariko nimba ari igisirikare cy'intama zifite umurongozi yitwa intambwe, ni kibazo cy'umwanya, izo ntama mu minsi imbere zizoba zacitse intambwe. Vyumvikana neza ko ibintu bifata ishusho bivanye n'uri imbere. Uyu munsi abanyafrika turankana tugacanamwe tukanagurishanya. Uyu munsi birose ko umuntu akubesera tutakoze kugira bagukura huri ahaje. Ntibitanguranye nawe, byatanguranye na basogokuruza bacu bakera, nibo bahoze bagurisha esclavage. Si umuzungu yaje gutora umwirabure, n'umwirabure yatoye umwirabure amuha umuzungu aramugurisha. Yosefu yagurishijwe nande? Nabo bavukana. Haleluya, haleluya. Mvuge kino kintu, nta mpamvu y'ukugira umutekano muke kuvyejo, kuko ubwa mbere na mbere ivuga ngo chaque jour suffit sa peine. Umunsi wose ufise ivyawe, ejo sahi wawe. Muga nimba Imana ishimye kugushikana ejo, yarateguye na provision uzoba ufise ejo kugira ngo ube ikimana kuzaniye kuba. Hanyuma kandi hari umusaza yanciriye umugani nakunze cyane, yavuze ngo mukozi w'Imana, iyo biva ntibihera, niyo biza ntihuzura. Muyandi mazamu Imana ibitanga ntiyigera ikehanigwa, ntiyigera igira out of stock, nta munsi n'umwe yigera ibura ivyo itanga. Hama kandi niyibijana ntibaba bimaze ivy'imana bisigura ko we bizocubura guha. Iyo biva ntibihera, iyo biza ntihuzura. Numva amen imeze neza. Ni soko yacu. Yesu avuga ngo nimwase muzimu ngo data, ijambo data ni pater mu kigiriki bisigura isoko yanje. Haleluya. Bivuga ngo Yosefu ni giti kiri hafi y'isoko cama cyane, amababi yacu arenga inzito. Iyo uri hafi y'isoko uzokwama urenga, uzokwama ugera aho abandi batageze. Numva amen mbese muri kino kibanza. Abana bakure mu miryango ataco babima n'uyu munsi barasesagura, si bibi? Gusesagura ndiko ndavuga no gutanga udaharuye, mugabo ugakora ivyiza ku bwinshi utari kurara bati mbega nsigaranye bingahe. Utanguye guharura ngo iyi ni muhemu y'inyazi
si muhemu y'inyazi. Papa wacu wo mu ijuru bivuga ngo yatanze isabagire, atanga n'uyu munsi yari karaduha eraba ntaguharurira. Umunsi umwe naratewe n'iyo muhemu, ntangura guharura, hama ntangura kwiyumvira kungere rero umugestionnaire mwiza. Imana yambwira ati we twe nawe ntiduharura, ico ndakurongoye gukora naho ico busigaranye nkakubwira ngo gitange. Mwani majambo ndagwaye akaje ko kwigwiza. Luka 6:38 mutange, give and shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Mutangiro muhabwe ku rugezo gwiza rutsindagiye runyingishe rusesekaye. Nta muntu ashobora gusesekariza wadatanga. Abo bazungu gituma bakira, ico gituma abazungu batunga baratanga. Arafasha umwana yishwe na kwashirokoro atazi muri Afrika. Si nivyo gusa, iyo uri kurakora ibikorwa vy'urukundo ntibaze kugutaksa, barankuraje gukora ivyiza. Siko biriko muranyumva? Ico gituma bakomera. Nta muntu ashobora gukomera adatanga. Uburongozi n'ibijana gutanga, uburongozi n'ibijana gutanga. Utanga ubwenge bwawe, utanga inkomezi zawe, utanga umwanya wawe, utanga urukundo rwawe, utanga ineza yawe, uratanga, ugatanga n'uburyo bwawe. Numva amen meze neza. Rero uburongozi buzana impinduka igihe cyose ni uburongozi bwiyumvira ejo hazoza, kuko igikomeye atari cyo warenganye canke ico urimwo, ariko kiri imbere, ariko izoba ari ico uzoba. Uva amen meze neza. Paul avuga ngo ico muranibagira ibiri inyuma, kwereka ibagira ibiri inyuma. Ibiri inyuma sivyo bikomeye kuruta ivyo ashingira imbere. Imbere yacu hari ivyiza birenze ivyiza tumaze kubona. Muzi impamvu Imana yakuzigamika kurinda mu maksida menshi yabaye ikagukuramwo, murazi gituma nikura ko hari ivyiza guteguriye bikomeye cyane utarabona, kandi utegerezwa kuzobamwo, utegereza kuzogenderamwo. Turi vyaremwe vyo muri Kristo Yesu, twaremeye kugenda mu bikorwa vyiza ivyo Imana ateguye kera ngo uyu munsi tugire iki. Ngira umuntu ndi wabo ati hewe igituma uriho hari ivyiza bikomeye ugiye kubona. Haleluya. Nimba nzigamwe hari ivyo Imana nzigamiye, hari ivyo mbikiwe. Uti turabikiwe. Abarundi bose bavuga ngo utariye abagize iki yirarije. Hari ivyo Imana itarikira guha mugabo irakurarije, irakubikiye, irabigutegekanirije. Hari igihe ibirindira kugira ngo iguhe nahe iryoshe. Uburongozi bugira impact, bubona ejo hazoza. Uburongozi n'ubuntu Imana igira umuntu, ariko burakura bukava ku rugero rumwe bukaja kubwira umuntu ati ntuhagarike gukura, ntuhagarike gukura. Haleluya, haleluya. Twiza amateka ya Dawidi yagiye arakura, uburongozi bwe bwagiye burakura. Ntitubisoma kumva z'umwanya mugabo juste ndabaha imirongo. Haleluya. Dawidi mbere ko aba umwami w'Abisirayeli bose, ntiyasose umwami w'Abisirayeli bose. Dawidi yabanje gusigirwa amavuta kwa Isayi mu rugo. Ndasenga Imana igusigira amavuta mu rugo rwawe ubwa mbere na mbere. Hari abantu mbabwire, niba ukeneye kuba umurongozi mwiza, uburongozi bwa buhere hehe i Yerusalemu hawe. Yerusalemu hawe ni muri famiye yiwawe. Numva amen imeze neza. Numva amen imeze neza. Ujya mukoza gukorera, eske iyo ari karakora arumva vyukuri anezere ko afise umupatron, afise umupatrone nkawe? No, uburongozi buhera muhira. Dawidi yasigwa amavuta apana ku kirimba ubwa mbere na mbere. Nivyo hari bizoba uri ku kirimba muga vyahereye muhira ahuba. Mbabwira ikintu kimwe, twebwe turabo ngaka Musaga, ni twebwe bo guhagara nk'ibicaniro vyo gushigikira Musaga, ni twebwe bo kumurika ngaka Musaga. Siriko abantu bagibukira kugira ngo vamere yawe. Abandi batari ko abona ivyiza muri Musaga, abana ati nta muvugishwa yemegwa iwabo. Oya si misi yose Yesu yavuze ngo muzokora ibikorwa birenze ivyo je nakoze. Nimba Yesu atemewe, yaraduhaye ubuntu, yaratwuguriye ikirere cyuko hamwe na muhemu yarakoreye muri we dukora ibirenze ivyo yakoze. Ubusu bwibone ariko nugushitswa kubugorotsi n'ubwizigigwa bw'ijambo ry'Imana.
none Yesu ntiyavuze ngo ibikorwa je nkora namwe muzobikora kandi muzokora n'ibibiruta. Nimba Yesu atemewe iwabo, twebwe yaduhaye akaryo nk'umurongozi akomeye abahagurutsa bakomera kuruta uko yakomeye. Nico gituma birivuga ngo ndafise isoni ryo kutwita bene se, kuko twese twakomotse kuri Yesu. Akubonye umuguru ikimuga ntacavuga ngo ya ahubwo avuga ati courage mon fils, courage ma fille. Haleluya. Anezerwa nuko dukora ibirenze ivyo yakoze, kuko wera afise umwanya muto ariko adusigiye ubushobozi bwo kubandanya bubikora muri twebwe. Rero hari abantu urumva nubwo iwanyu ari bibi ari gasanga vyononeka bigize haracyari ivyizigiro ko amagufa yumye mu muryango wawe. Imana igusiga amavuta nk'umwami w'umuryango wawe, ugahagurutsa umuryango wawe uri hasi. Abavyizi nari ko bagiye kuvuga amen shikira hano imbere. Nimba iwanyu batagize umutunzi, wewe uragiye gusigwa amavuta y'ubutunzi mu muryango wawe. Numva amen meseza muri kiro kibanza. Nimba mu muryango wa batagize umu universitaire, wowe uragiye kuba uwa mbere. Nimba batagize umu docteur, wowe uragiye kuba uwa mbere. Nimba batagize umukozi w'Imana, wowe uragiye kuba uwa mbere. Nimba batagize umuntu adasanzwe, uragiye kuba umuntu adasanzwe uwa mbere. Ngira umurebe ati birashobora gutangurira kuri jewe. Uyu munsi ndiko nabona abarundi bariko barubahuka gukora ibikora. Nababwiye ibikorane by'abanyamahanga baza binini, ivyo bihe biriko birarangira. Kandi ndi wa mbere yatanguye kubirangiza. Impamvu se yindi, Imana yarambwiye ko ikanguro ry'Uburundi rizozanwa n'umuzungu, rizozanwa n'umunyamahanga, rizozanwa n'umukongomani, rizozanwa n'abavyawe n'ubu butaka n'iki gihugu, abana b'iki gihugu. Hariho kote ntibagiye, ni Thomas Sankara yivuze. Rekavuga yuko iyo udashoboye kugwanira umwidegemvyo wiwawe kugira ngo ushobore kuba umuntu yidegemvya, nta n'impamvu kwe gutera ibigongwe abantu bakugirira imbabazi. Siningene iyo ntuzevuga mu gifaransa yibagiye. Udashoboye kubabara ivy'iwawe, ntibikenewe ko nabandi baza kukubabara. Ngira umuntu rero wati babara ivy'iwawe, niho abandi bazobabara ivy'iwawe. Udashoboye kubabara ivy'iwawe, nta wundi muntu aza kugukunda kuruta uko wokwikunda. Imana yarambwiye ubushize na Apotre Tony yarabivuze yuko mu minsi iri imbere abarongozi bakomeye bazoba bari mu bibanza biri clé, mu bafata ingingo zikomeye muri kino gihugu bazova ngaha. Impamvu rero ivyo je nabizi kuva kenshi gituma ndiko nabigize inyigisho. Haleluya. Wano ukeneye kwandikisha amateka, ngo ifoko twandikisha amateka, no. Ifoko twubaka amazina, no. Ivyo sio business turimo. Ifoko twubaka amateka y'umwami wacu. Siriko muri ko muranyumva. Ifoko tumukorera ibida. Sinzi ivyo byose dukora. Yesu yavuze ngo nimwamara gukora ivyo byose muco mvuga ngo turabashumba imbura kimazi, twakoze ivyo twategerezwa gukora. Mu yandi majambo ivyo nyine twateza gukora. Nta mpamvu ko ntaco bivuze. Mugabe iyo hatagize umuntu atangura mene umushika abandi baza. Ntago ko bikwane vyo hanze nk'umurundi, nari umujene. Abantu bose bambona nk'umusazi. Hani wambwiye atarikosha nuko nyina kiri muto. Ati two duhajya amahigwe icambere twobanza kubaka amazu yacu. Tukabanza twebwe tukastabiliza ubutunzi bwacu. Bo babona umengo twariko turonona, mugabo hari kire twariko turamena. Cuko umurundi ahari atawurereza yuko umurundi nubwo bavuga ko turabanyuma, mu maso y'Imana turabanyuma. Imana imbona cyo kibe nkuko ibona umunyamerika, imbona cyo kibe nkuko ibona umwarabu, kandi raba kino kintu. Uyu munsi mu bihugu bikanganye harimo ibihugu by'abarabu. Igihugu cambere gifise ibitoro byinshi. Niki Arabi Saudite ko mutinya kubivuga. Bakomose kurinde, bakomose ko ari yatawe twa Ishimayeli. Siriko muvyibuka Hagari ari kararira. Bivuga ngo umukuza wari mu amazi. Aburahamu yari yamuhaye amazi amaze gukama, umwana shonje. Bivuga ngo noye kubona ipfa ry'umwana wanje. Maze ako kanya umareka araza atobora iriba. Arambwira ati uyu mwana nubwo yatawe, nubwo ataha n'amazi yarafise mukuza yakamye.
ngo Imana avuga ngo uyu azobihanga rikomeye. Birivuga ngo aca yiburura iriba, aca ngo ahantu ndabonye indavyi, ndahabonye iyimbona. N'uyu munsi umugisha bahawe n'ibitoro uyu munsi bariko baracukura. Kende murabe za Qatar zirateye ubwoba kubera iki bitoro. Uyu munsi afite ijambo rikomeye. Abariko barasponsoriza cyane intelligence artificielle nu prince wa Arabie Saoudite. Ni wari nyuma yavi ama miliyoni n'ama miliyoni amajana miliyoni. Ni wari kare investisa muri AI. Mu Misiri imbere muzoba ibintu byose uva umuntu asigara avuga ati niwe yavuze cyane. Umuntu azoba hari abantu bazosigara barongora amarobo ati je ndarambiwe n'umukobwa ntuntuza umutima mbabaza ndagiye kwironderera uwo tubana wirobo avuga aguha keya akwakira akuririmbira agukorera vyose. Tuko tujana habi ni bande bari nyuma wawumva abandi bakomoka kuri Ishimayeli. Umwe Imana yavuga ngo uyu azobihanga rikomeye. Uyu munsi ariko baranyiganyiza isi. Situation actuelle yawe ntakivuze. Ivyo urimo uyu munsi ntaco bivuze. Ariko ejo hawe harakomeye cyane kuruta uyu munsi hawe. Nuva amen meze neza. Haleluya. Kora ivyiza ivyo abandi bahagaretse gukora we bikore. Urabukungene Imana izohagurutsa abandi cyo kirere kizoremwa ku buryo abantu basura kandugira wa mutima wo gukundana no gufashanya. Abantu no kubera ibikomere n'ibiki ngo reka umuntu amufasha bamara kugira ngo niba guhindukira akakugamana ntaco bitwaye. Urazi burya abajuife ntibishwe n'ikindi. Abajuife bishwe n'igikomere Hitler atigeze akira mu bwana bwiwiwe. Aho yabaye a generaliza avuga ngo irihanga ry'abayuda bose ni bamwe. Yutanguye kugeneraliza abantu bose ukabashira mu gikundi kimwe uri kuja ahantu habi cyane wamaze kuba amvute ugiye kuba umukozi agent wa Satani. Harabakomeretsanya n'ivyo mugabo hari nabandi babizigigwa bose nubashire muri pani imwe. Harabo kubesha mbwa si bose babesha harabavuga ukuri. Hari habibona n'ivyo mbwa harabaciye bugufi. Hariho n'ivyo aba fake ariko hariho n'aba vrai. Dawidi asigwa amavuta kwa Isayi muhira. Imana tanguye gusigira amavuta muhira. Haleluya. Muhira. Aha kabiri yasigwa amavuta yo kurongora abayuda gusa. Abayuda yari imiryango ibiri gusa. Haleluya. Aho hano hari ahantu hitwa Iheburoni. Bukeye abantu b'Iheburoni Samuel wa kabiri kane abantu bukeye abantu b'Ubuyuda baraza bimikira Dawidi bamusaba ko amavuta ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Samuel wa kabiri 5:3 mu nyuma yasigiwe amavuta yo kuba umwami w'Abisirayeli bose. Aha havuga ngo uko niko abasinga naye bose vuga ngo bose. Basi ko turavuga dominion naho dukuza uburongozi bwacu tukagera ahantu aho bose n'abatashaka kutwumva batwumva batatwumva kubera ko babihisemo kutwumva nta yindi shwa bafise. Ndakubaza ikintu kimwe dufate ko umuntu yagwaye ingwara atawundi muntu wundi yoshobora kwivura asanga ushobora kwivura n'umuganga yanka adakunda n'umuryango batamukunda mwavuga tumviriza nta yindi rokuru yanyuma tubona ni naka. Ndabaza ikintu kimwe uyo muntu agenda kubera ko yabishatse canke kubera ko nyene atakunda ari bubigenze. Tugiye gushika ahantu aho n'abansi bacu bari oblige kuza kudusaba tugirana amasezerano y'amahoro. Ngumwami Abimeleki nibande bibuka ivyabaye kuri Abimeleki. Abimeleki abonye ingene umviriza basivya amariba ya Isaka mugabo hora akabandanya amuha ayandi basivya uhoraho azikura ayandi bugara uhoraho bugara yugurura. Mira tusha umuntu ati bugara yugurura bavuma ihezagira. Haragera ahantu abona ntibaje nabunye batinde bararambika cyane uyu muntu naho twara turagira gute ntizomushobora. That's dominion. Bivuga ngo ahana cyahita ngo Irehoboti at ora hadushikanye ahiyaguye. Ora hadushikana ahiyaguye. Navuze ora hadushikana ahiyaguye. Cyane ngo ora hadushikana ahiyaguye. Urazi problem y'uko abantu hiyaguye. Nuko ari byiza ubukeneye gukora
utabasha gukora kubera kuri ahantu haga. Turiko turavisita chantier, hari ibyo nariko ndababwira ati ariko apotre yego nivyo mugabo ivyo bikunda iyo ari ahantu hagutse. Mugabo turi contre n'ikibanza dufise. Turobije nyene gukoresha nyene ikiye dufise hari ibyo dashobora kuronka. Ndavuga nta kumde kacu tubibikire ya katedrale. Munyuma amazi kugera i Rehoboti birivuga ngo asibuza n'irindi ribarindi ahita Shaba. Iyo urazi ku bantu bagiye barenganywa bafatwa nabi hariho ishumbushanyo Imana ibaha. Iriba gishaba ntigari ririmo i Rehoboti hari akwiye. Mugabo Imana ati nibutse ukungene baguteye isitina eseki ha hose bagenda basivya byo bazibuye ndaguhaye n'indishi yakababaro. Imana yatanga indishi yakababaro. Kata amen umvise. Imana yatanga indishi. Umwami Abimeleki aravyumva. Umwami acaragenda. Aramubwira ati Isaka nta kindi kinzanye. Nje kugira ngo tugiranire isezerano ry'amahoro. Bivuga ngo iyo umuntu uhoraho ahimbawe n'inzira ziwe ngo amuha kuzura n'abansi biwe. Dominion naho apana abansi bose bapfa. Mwa hari igihe bisabwa yuko abansi bacu bagira iki baza bakavyemera kuko nta yindi shwa bafise. Abimeleki aramubwira ngo narakugwanije mugabo utero ahubwo ngo nje nagutera gukomera. Asamubwira ati kujya tutakugiriye nayo kandi bari baramugiriye nabi. Ati utwemere ko natazotugira nabi kubera ko yarabona ko atera aba agakomeye. Tangura kumutinya. That's dominion. Fango Abisirayeli bose. Dominion igihe ahantu hose usanga n'imiryango cyanse kuyugurukira abandi wetangura kukugurukira. Ariko mumvise bigenda birakura. Yahereye muhira i Heburoni hanyuma aba umwami w'Abisirayeli bose. Birikivuga ku murongo ngo yamaze imyaka 7 n'amezi 6 i Heburoni aganza abayuda. I Yerusalemu naho ahamara imyaka 33 aganza bose Abisirayeli n'abayuda. Aho yarangirije niho yamaze umwanya munini. I Yerusalemu aganza Abisirayeli bose yamaze imyaka 33. Mugabe Heburoni yari transit imyaka 7. Ivyo urimo ni transit. Ariko ivyo ugiye kubamwo nivyo umwanya munene. Numva amen meze neza. Taritse ibiganza vyacu umwami Yesu abahezagire abamurikishize mu nyonga hiwe abahe kuganza amavuta y'ubwama abe kuri mwebwe aho mugeze imiryango ibiyugururire. Ntimuze mwigene umunsi numwe mutetegwa. Ico yavuganye ntamuze mukibone kiriko kirashiswa. Mu izina rya Yesu Kristo amasimeshi ku mwami w'abami.